Bakundwa b'Imana, nshuti bagenzi bino samirizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya, Radio Mariya Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kabiri. Tugeze mu ndwi ya 19 mu mwaka wa liturujia ya Eklezia, umwaka utagaburikana kabiri. Iryo jambo ry'Imana tuzirikana uyu munsi turisanga ahakurikira. Igisomwa ca mbere cashwabuwe mu gitabo c'amategeko mu kigabane ca 31 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'8. Mu kibanza c'izaburi y'ukuzirikana turazirikana ururirimbo dukura mu gitabo nyene c'amategeko mu kigabane ca 32 kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 12. Inkuru nziza ni inkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda mu kigabane c'18 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5, munagaca simbiza akaja ku murongo w'10, agasimbiza akaja ku murongo wa 12, agasoma gushika ku murongo wa 14. Muze rero dutege yompi umukama agira tuyagire muri ibi bisomwa vyose tugiye gushikirizwa. Yaga Mukama, abawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'amategeko. Muri irya misi Musa yabwiye abanyisirayeli bose amajambo ati: ubu maze imyaka 120 singishobora gutera indengo, kandi umukama yambwiye ati tuzoja bukuru uruzi rwa Yorodani. Umukama Imana yanyu niwe azobaja imbere akarandura vya bihugu imbere yanyu ngo muvyegukire. Yozuwe niwe azobarongora nk'uko umukama yabivuze. Umukama azogirira ivyo bihugu ivyo yagiriye Sihone na Ogi, b'abami b'Abamoriti, bene igihugu cabo. Umukama yarabaranduye. Umukama azobibahebera mubigirire nguko nabibategetse. Mukomere mugumye umutima, kuko umukama Imana yanyu azobaja imbere, ntazobaheba kandi ntazobata. Ivyo biheze Musa ahamagara Yozuwe amubarira imbere y'abanyisirayeli bose ati: komera, gumya umutima, kuko ari wewe uzojana abo bantu muri ca gihugu umukama yarahiye ba sokuru babo ko azokibaha. Ni wewe uzokibashikiriza. Umukama niwe azokuja imbere, niwe azohorana nawe, ntazoguheba kandi ntazoguta. Ntuzotinye rero kandi ntuhinde agashitsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama yatoranye umuryango wiwe. Umukama yatoranye umuryango wiwe. Izina ry'umukama niryo ntabaza, namwe shemeza Imana yacu. Igitandara niryo zina ryayo, igikorwa cayo n'akaroruhore. Umukama yatoranye umuryango wiwe. Ibuka ivyabaye kera, itegereza ingene imyaka yahindutse. Abavyeyi banyu barabibasiguriye, abasokuru barabibiganira. Umukama yatoranye umuryango wiwe. Igihe Imana yicagurira intara, igihe yagaburira isi bene Adamu, yarashinze imbibe z'igihugu ikwirikije igitigiri c'abana bayo. Umukama yatoranye umuryango wiwe. Mugabo umukama yatoranye umuryango wiwe, Yakobo abintoranwa yiwe. Uko niko umukama yabirongoreye wenyene, atamana y'imva amahanga bari kumwe. Umukama yatoranye umuryango wiwe. Ivyo dusoma mu nkuru za Mukama wacu Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri irya minsi abigishwa begereye Yesu bamubarira bati: be umukuru mu bwami bw'ijuru ninde? Yesu yakuye akana agashira hagati yabo ati: ndababwiye n'ivy'ukuri, mudahindutse ngo mube nk'abana batoyi, ntimuzokwinjira mu bwami bw'ijuru. Uzokwicisha bugufi akamera nk'aka kana, niwe asumba abandi mu bwami bw'ijuru. Ufata neza ku bwanje akana nk'aka, ni jewe abafashe neza. Murazi umuziro, ntihagire na kamwe mukengera muri utu twana, kuko nebabariye
abamarayika babo bama imbere ya data wo mw'ijuru bamwihweza. Ngire namwe, nk'umuntu afise intama 100, imwe muri zo igatakara, naca arekera imusozi zimwe 99 akaja kurondera iyatakaye? Agize Imana akayitora, n'ivyo kwenda babariye, izomutera akanyamuneza kuruta zimwe 99 zitari zatakaye. Uko niko bidakundwa na so wanyu wo mw'ijuru ko kamwe muri utwo twana gatakara. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye ntoreza Imana, mu gisomwa ca mbere duheje kumva ingene Musa ku musozo ku mugoroba w'ubuzima bwiwe hano kw'isi agerageza gutumirira igihugu c'Imana, kugumya umutima, kurinda ngo bashobore kugendana koko n'Imana, akanabitumirira na Yozuwe nawe nyene akamusaba kugumya umutima, ntajugumire ntatwega ubwoba n'ibishika, agaheza akamushikiriza intahe, akamushikiriza igikorwa n'ubutumwa bwo kuja imbere igihugu c'Imana ngo agifashe kuzoshika koko muri ca gihugu Imana yabateguriye ikemerera basekuru babo. Icigwa ca mbere dukura muri iki gisomwa tugikura ubwa mbere mu gihagararo ca Musa. Arazi kumva neza ic'Imana mbere imuhamagarira, atari mu vyo yaga n'Imana gusa, eka mbere no mu mubiri wiwe. Arumva ku mubiri wiwe wuzuye ibikondoka, akumva ko atagifise amagara akwiye yo gushobora guhangana n'ibibazo bitoroshe bihanze ico gihugu c'Imana. Agaheza gaha ikibanza uwo yateguye kuva kera Yozuwe kugira ngo amukorere mu ngata, abandanye ubutumwa n'igikorwa aho yarabigejeje, maze nawe mu kugira umutima w'ubutwari, umutima ugamburuka rwose umukama, umutima ukunda igihugu c'Imana, abonereho kugifasha gishobore kwinjira aho Imana yagiteguriye heza. Turuva mugabo naho yamaze gusaza, inguvu z'umubiri zikagabanuka, aracafise umutima mugirani wuzuye itoto, wuzuye ubukomezi, wuzuye ubwiza. Umutima w'abakunzi b'Imana ntusaza nubwo ku mubiri yoba ariko arasaza, agumana ubwiza n'ubutwari bikayangana mu bwiza bw'Imana bumubamwo. Musa arazi ko afise amabanga atoroshe aremereye gose yukuja imbere no kuyobora iki gihugu c'Imana, ahaye arengera rwose ubushobozi bw'umubiri wiwe, kumbure n'ubw'umuzirikanyi wiwe. Agaheza akiyakira, akavyakira neza, hakuguma yihambiririye ku butegetsi, ku bukuru, nk'inyondwe ku rushato rw'inka. Agaheza agacungurira ikibanza Yozuwe akibasha, ariko kandi yuzuye umutima n'ubukomezi vy'Imana. Hagusanga kukugomba kumira ku butegetsi, ahakwa guta mu kaga igihugu cose, n'umutima w'ukuri akiyakira, akakira neza ic'Imana imubwira, kandi mu mubiri wiwe agashikiriza intahe Yozuwe, akamushikiriza ibanga koko ry'ukuyobora abandi, kuko yaramuteguye, yamye agendana nawe, mbere hageze akamwatira imbere y'igihugu c'Imana, akamushikiriza igihugu c'Imana nk'uko umukama yari yabimusavye. Musa n'umuntu w'akarorero gahambaye keza kuri abo bose barongora abandi, barongora ibihugu, barongora imigwi y'abantu benshi, bategerezwa kwitangira inyungu y'igihugu n'inyungu y'abantu benshi muri ibi canke biriya, ari ivy'intwaro, ari ivy'Imana, eka ivy'ubuzima bwa misi yose. Hakugomba kumira ku kuniganira ivyubahiro n'amateka yiwe, arumva ko inyungu y'igihugu ciwe ihambaye rwose, akabandanya yicira inzira mu kuzana amaraso mashasha ya Yozuwe kugira ngo abandanye abaja imbere wakibasha kandi yuzuye umutima w'Imana. Ntatora uwo ari we wese. Bona ko benshi bakunze guca batora abo basanga ibi canke biriya, abajyango, abana canke n'abandi bose basanga inyungu z'ibina biriya. Mugabo atora umuntu yumva ko afise umwitwarariko w'inyungu y'igihugu c'Imana kandi yubaha Imana vy'ukuri.
uwo yateguye. Erega ugomba kurongora abandi si ivyo yotarukirako ngo nuko abiharaniye mu guharana muri bitumenyereye vya politike. Ubwavyo ntivyari biba, ariko umuntu agaharana afise ico ashobora kugira muri we no mu vyo yaciyemwo cogirira akamaro koko vy'ukuri igihugu be n'inyungu yacu. Musa akagaragara koko nk'umuntu yuzuye icubahiro c'Imana, ariko kandi n'icubahiro c'igihugu c'Imana. Nico gituma mbere yasozereye neza ubuzima bwiwe, akabusozera akikujwe n'icubahiro c'igihugu c'Imana, camwumvamwo koko umuntu w'Imana yabaye hagati yabo. Aha rero bibera akarorero abo bose bayoboye abandi, abo bose bafise ubutumwa budasanzwe kwitangira ineza rusangi y'abandi benshi, bibavunira akagohe kugira ngo binabafashe nabo gusozera neza kuri ibi canke biriya vy'ubuzima baba barajejwe, na cane cane kandi no gusozera neza ubuzima bwabo hano kw'isi. Ikindi cigwa gihambaye twokura muri iki gisomwa nuko ugushika mu gihugu c'isezerano, igihugu c'uburuhukiro, igihugu c'amata n'ubuki, igihugu twese ducambigwa cuzuye ivyiza bihaza koko ubuhigwe bw'umuntu, bisaba abantu babiri. Uruhande rwa mbere n'uruhande rw'Imana. Imana ikemerera igihugu cayo, ikemerera Musa yuko izoheza ikama iri hafi yabo nk'uko yavyemanze ikavyemera, kandi ko izobaronsa ubukomezi bwayo kugira ngo ishigikire igihugu cayo gishobore gushikaho yagiteguriye, kugira ngo kibe koko mu mwidegemvyo n'ubwiza bw'Imana. Ikindi gihande ca kabiri ni gihande c'igihugu c'Imana. Igihugu c'Imana kugira ngo kize gishobore gushika muri ico gihugu c'uburuhukiro, vyagisavye kugwana intambara zitari nke, bikagisaba koko naco nyene kugira ubutwari, kurema rwose mu Mana, kudahugumbwa no kuguma gikurikirana koko inzira umukama acereka. Igihugu c'isezerano, ubwo buhigwe dushaka bavukanyi, sakaganuke umenga umuntu ahawe ku nkoko, ahubwo nk'uko tubibona kuri Isirayeli, kugira ngo ishike muri ico gihugu c'uburuhukiro yaciye mu ntambara nyinshi, biradusaba koko kwitanga, biradusaba inguvu nyinshi, guca mu ntambara nyinshi, ariko si ntambara zigwanyuka ariko kose. Nk'uko tubibona ni intambara koko zimurikiwe n'umuco w'ingingo y'Imana, zikomejwe n'uko vy'ukuri Imana iri hagati y'igihugu cayo. Intambara zimurikiwe n'amabwirizwa y'Imana. Ego cane kazoza kuzuye ubuhigwe mbere ya Yerusalemu yo mw'ijuru twese twifuza gushikamwo, imwe twita ijuru, bizoshikira abo bose bemera guca mu ntambara z'ubu buzima, bamurikiwe n'umuco w'ijambo ry'Imana, umuco w'amabwirizwa y'Imana, bakomejwe n'uko vy'ukuri Imana iri hagati yabo. Ahandi ho turabona no ku Banyisirayeli, igihe cose baca kubiri n'ingingo y'Imana n'itegeko ry'umukama, nta kindi bashikako atari ugusama umuyaga, mbere bigatuma n'iyo nzira yabo izigura, ntibashoke bashika vuba na vuba muri ico gihugu c'uburuhukiro. Uko gushikira ico gihugu twese ducambirwa c'ubuhigwe, uko gushikira mbere iyo mbono kazoza twese twifuza kubona tuyibonye, tukayihimbarirwamwo dushikiriye ubuzima bwiza, ubuzima busesuye kandi koko burimwo ukwishira n'ukwizana, burimwo ivyiza vyose umuntu arota yifuza gushikako. Birasaba ko tuvyitangira, ariko kandi turi kumwe n'umukama, turi munema yeza, munema y'Imana. Mu nkuru nziza naho Yezu aratangaje gose abatumwa biwe 12, abantu bahambaye koko kandi bashaka kumenya ingene ivyo gusumbasumbana ingene bipanze, ingene nabo bopanga kandi n'ivy'ijuru ingene bipanze mu busumbasumbane bwavyo. Yezu arabatangaje mu kuzana kana gatonya, agasa nk'ubabwira ati reka guta umwanya mu vyiyumviro bitabafasha kwinjira muri ubwo bwami bw'Imana, ahubwo nimwitwararike kumera nk'aka kana gatoyi. Kuri Yezu Kristo umwitwarariko ahubwo si uwo kwigira ko twoba duhambaye, tworondera kuba abahambaye abakuru mu bwami bw'Imana, ahubwo kutifata, kutibwira, kutishiramwo, kutivyimvya ngo twipome nk'abakuru, ahubwo twame twumva yuko tugengwa n'Imana, mbere tukemera no kugengwa n'umuryango w'abana b'Imana. Yezu
arabatumirira kwitwararika rwose utwana abakiri bato. Utwana abakiri bato si ku vy'imyaka gusa canke ku kungene ikibano gipanga kikaringaniza abato, abari hariya hasi, abagereranye n'abari hejuru rwose. Ntivyogarukira ngaho nk'uko tubibona. Abato bashobora kuba ari n'abato mu vy'Imana, abato mu gutahura ivy'ubuzima uku canke kuriya. Bamwe nyene usanga umenga birabangutse kubacisha hariya, kubahenda. Umuntu agasanga ariko arabatesha umwanya, ariko arabahuvya, ariko arabononera ubuzima. Umukama akagira ati nta numwe muri abo bato bato bose ari abana ku myaka, ari abato bato kubera kutamenya vyinshi, kutagira vyinshi, ashima ko hari n'umwe atakara. Ahubwo uwuhambaye nuwo amenya kugira umwitwariko w'urukundo kuri abo nyene bato bato, ku bana nka Data wo mw'ijuru adashima ko hari n'umwe yozimira yotakara, agaheza akitwararika ko ubuzima bwabo ahubwo bwotera imbere bukisununura. Bwa bundi rero kuri Yezu uwuhambaye suko tumwiyumvira kenshi, ahubwo nuyo amenya kwitwararika abana neza, akitwararika neza mu rukundo abato, abarushe, abakomeretse, eka mbere nabo bazimiye. Arahambaye kuri Yezu uwo muntu azi kurera ubuzima, akabukuza, akabushikana mu gihagararo no mu bigero bishimisha Imana. Arahambaye kuri Yezu uyo mbere agenda kurondeza ababa barazimiye ngo bagarukane mu ruhongore, akabihanganira, akabafata ukuboko, akabaherekeza kugira ngo abakure muri ca gihagararo c'abashibuwe n'ubuzima, c'abashibuwe n'ikibano, caba ikibano camaze gukura kw'iminwe, camaze kwita bakansi uraheba, akabafasha gusubirana iteka, ijunja ryiza n'agaciro mu bandi. Arahambaye kuri Yezu uyo muntu ahubwo atipoma ngo yite ko akomeye, yigaragaze ko ari umuntu ahambaye, ahubwo mbere akemera kwicisha bugufi kugira ngo akuze ubuzima, akuze abandi bantu. Dusabe. Mukama Yezu Kristo, ndonsa ko ku mutima w'umwana umwe unyaruka kwakira umutima wawe muri wo, umutima wo kwicisha bugufi, nkamenya kwitangira ico cose gikuza ubuzima kikabuteza imbere, ico cose gikuza kigateza imbere uyu canke uriya mu bantu bato bato mu buzima bwacu bwa misi yose. Amen. Kw'izina rya Data, ni rya Mwana, ni rya Mutima Mweranda. Amen.